n'ubuhe butumwa woha n'abandi indirimbo zabo zitashitse mu Rwanda? Ubutumwa nobaha ni kimwe, nuko bobananya bakora kandi ntibacike intege. Isanganiro award agenda iyi n'inshuro ya gatandatu, sinari bwayitware, arabo wa kabiri nkabo wa gatatu, ariko namwe mfise umutima yuko n'ivyizigiro ko ari umusigo yitwara, so ntibace bavuga ngo biyumvire byinshi utsinzwe ntibatsindaho, so babananye bakora mu ndi mwaka nawe bazoshikirwa muri byose ni buhoro buhoro, umuntu wese afise umwanya wiwe. Mbega ni ikihe kintu ubona ko kigiye kwiyongera mu isanganiro y'Igihugu? Byinshi, kuko iyo ufise ahantu abantu bagufashe mu mugongo mu bigo byawe, ukuranana kwanza n'ingufu ishaka. Nyuma yo kubona abayitwaye ingene bamererwa, wewe witeze iki mu kazoza ka hafi? Kazoza ka hafi n'aka kera niteze nanjye kumererwa neza, bibaye ngombwa nkanarushiriza, ariko gushikiriza isaha imyenda itwaye natabwe kuvuga ko ibyiza byinshi biri imbere kandi ari niteze kwakira. Hariho abantu bakorera mu mashyirahamwe atandukanye kandi akomeye, ubutumwa kuri bo n'ubuhe ubutumwa nobaha nuko baturabe badushyigikire mu bikorwa byacu. Neza yuko mu kazi ko turakora tuba dukeneye amasapoti menshi kugira ngo dukore amakonseri hirya no hino, nitwadodora hirya no hino ntibaze batwirengagize.